Haraheze iminsi ine haca ku mbuga ngurukana bumenyi ibihuha bivuga ko hateye ikiza ca Ebola i Bujumbura. Ukuri nukuhe? N'umwana w'umukobwa w'imyaka 9 yaje kwivuza mu bitaro by'abasirikare byo mu Kamenge, yaje avuye i Buvira, akarere ka Murongwe, province ya Tanganyika. Yashitse ku munsi wa kane igenekerezo rya 2 Rusama 2024, aca aritaba Imana afise ibimenyetso bisa n'ivya Ebola. Abamwakiriye mu bitaro vyo mu Kamenge barafashe ingingo zose zikenewe imbere y'umurwayi nk'uyo. Inyuma y'ugo rupfu, abahinga muri laboratoire no mu kigo ca INSP bashigikiwe nk'uko vyama bigenda na OMS baciye bihutira gufata ibipimo. Ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida bufasha kanya ko gutangaza ko muri iki gihe tukirindiriye inyishu ziva muri laboratoire, tudashobora namba kwemeza ko ari kiza ca Ebola canke iyindi ndwara. Dusavye abene gihugu kutatwagwa n'ibihuha, ariko tuzobamenyesha inyishu turindiriye vuba cane. Ariko naho biruko, mu gihe cyose twiketse ikiza icari cyo cyose, dutegerezwa gufata ingingo zose zo gukingira amagara yacu.